biravuga mu byo mu Rwanda bivanye n'ibintu byoba byagize n'ibyateguwe, ariko igihe babukaranga twari munsi y'urujo. So no kuvuga iki rero, ibinya jewe ngoma ndabihe sanse mu mico itandukanye. Mbayahaga n'umuntu ababangamiye cyane, mbonera kure zose abanyarwanda bazita FDLR. Mbega FDLR n'abarundi cyangwa n'abanyarwanda? FDLR n'abanyarwanda s'abarundi, kandi biraboneka neza ko u Rwanda rwamaze kubona ko iturufu y'ubwoko ariyo boshira imbere. Abanyarwanda mukwiye kumenya neza ko aba FDLR ari bene wanyu, aba FDLR ari bene wanyu. Ntibisigura ko kubera ko mudahuje ivyiyumviro muce mutangura kuzana ingenga bitekereza genocide. Muriko muravuga ko Uburundi buriko burategura canke Uburundi bwari bwo bwateguye genocide yabaye mu Rwanda. Ivyo byose nagembura muriko murabivuga, ariko ibi sivyo. Ati sivyo gute? Guci wacu sivyo, twaciye muri byinshi, twabonye byinshi, harageze ko twubaka igihugu. Ayo matiku yanyu mbwa mutuza namwe, ayo matiku yanyu mbwa mugirani ngo ibiki, twebwe siyo turi, twe tubaka igihugu ci wacu. Niko muravyumva bene wacu, kandi twebwe nta munyarwanda numwe twanka. Twebwe twanka akagwi kamwe gashaka kubiba ugwanko mu Barundi n'abanyarwanda. Birababaje kubona ushobora kuja kuri mikro ukarema ikinyoma uzi neza ko uri kurema ikinyoma cyo gucanishamwe abantu. Aha mu Burundi turafise abanyarwanda bahari. Maro imana bane namwe mwebwe mwese mudukurikirana abari mu Burundi, hanze y'u Burundi, turabahaye mwaramutse namwiriwe, biravana umwe wese naho agize nte aherereye. Hari abantu badukurikirana bari mu Burundi, hanze y'u Burundi, aha ndavuga Canada, mu Rwanda, South Africa, ahantu hose hatandukanye. Turabaramukije, habaho turakora sabone cyangwa subscribe no bikore kugira ngo ibintu bibandanye bigenda gute, bigenda neza cyane. Nongera mvuga, wowe utameze neza nukwama usenga, kumbure ejo bizogenda gute, bizogenda neza cyane. So uyu munsi nje ngaha kuri kamera kugira ngo dusesangura ibintu bibiri canke bitatu. Tuza gutangura ku binyamakuru byo mu Rwanda biri kuberavuga cyane urupfu rwa Mbayahaga. Mbega kubera iki urupfu rwa Mbayahaga ruriko ruravugwa cyane kurusha urupfu rwa Wiringoma n'abanyarwanda? Turaza kugira tuvugane ku ijambo Scovia Mutesi. Hari ikiganiro nabonye bakoze yaho bavuga ko imbonera kure ziriko ziragira imyitozo na FDLR. Iyindi point ya gatatu tuza kuganira ko ni point nabonye umunyarwanda avuga ko ubutegetsi burongowe n'abatutsi, ndavuga abahima, aba ari ubutegetsi bupanze neza, mbere ibihugu birongowe nabo bitera imbere cyane. So mbere ko twinjira mu kiganiro nyezina, ndakwibutse ko utaragira sabone cyangwa subscribe no bikore kugira ngo ibintu bigende neza. Hama ufite icyo utereye utwandikira muri commentaire, ino video wayikuze uyisangize n'abandi. So dutangure rero ikiganiro nyezina, turaza guhera kuri point ya mbere ya Mbayahaga. So Mbayahaga musazwe muzi yuko ari umurundi akunda igihugu, kuko yabigaragaje kenshi, yaragiye aravuga cyane kuva ino ntambara ya M23 igitangura, aho yagerageje kugenda arashira ahabona amanyanga FPR inkotanyi zikora, amanyanga u Rwanda rukora, mwarabonye ko yagiye abigaragaza. So kubona rero ibinyamakuru byo mu Rwanda byinshi byazinduka biramwibasira bivuga ngo yapfuye ngo nuku, mbega nibihe binyegeje inyuma. Bino bintu ndashaka tubirabire hamwe. Kubera iki urupfu rwa Wiringoma rutigeze ruvugwa cyane mu binyamakuru byo mu Rwanda, ariko urupfu rwa Mbayahaga rukaba ari rwo ruravugwa cyane gose, kandi atari navyo, ari nibihuha. Kugeza umwana tuvugana hari abantu bakunda Mbayahaga, hari abantu umutima woba utakiri hamwe bivanye nuko amajambo ariko baragenda bavuga ahana hariya. So inje ngaha kugira ngo ndabivuguruze cyangwa ndabaho umuco. Uyu mwanya hari aka video Mbayahaga yejeje gushira hanze, ariko yinwera kayi ahantu nyene ameze neza,
byerekana neza ko Mbayahaga ni muzima nta na kimwe yigeze aba. So rero bino bintu impamvu abanyarwanda bariko barabikomeza cyane bino bintu ni kugira ngo badestabilize cyangwa ugasanga bariko babikora bafise ikintu nyamukuru bashaka kugira gushikako. Kuko kenshi iyo batanguye ibintu by'ibihuha murazi neza ko ibinyamakuru byo mu Rwanda nta kintu kizima bigera bavuga imisi yose kwama ari gushaka kurema ibinyoma. Ntabwo reka ari abantu ba mbere bakreya ama content y'ibinyoma abari twaramaze kubamenya no kuvuga ko nta gishasha kuri bo nta gishasha kiri bo cyo bakije tusongwe tubazi twamenyereye. Ariko ico no uvuga nuko Mbayahaga ni muzima. Mbayahaga ni muzima. Twage turabona abantu badusanga inbox batwandikira ngo mbega ngo ivyo bintu turi ko biravugwa ngo Mbayahaga yo ari muzima ngo bimeze gute amakuru yo kwizera cyangwa amakuru mukwiye kumenya nuko Mbayahaga gizene akiri muzima. Mbayahaga ni arakomeye ijana kwijana. So ibi ni binyamakuru biko biravugwa biravuga mu byo mu Rwanda bivanye n'ibintu byoba byagizene byateguwe. Ariko igihe babukaranga twari munsi y'urujo. So no kuvuga iki rero ibinya jewe ngoma ndabihe sanse mu mici itandukanye. Mbayahaga n'umuntu ababangamiye cyane ni pwe yanje niko ndabibona n'umuntu ababangamiye cyane kubera ko iyo batanguye kurema zino nkuru haba hari ikintu nyamukuru bashaka kugira gushikako cyangwa ikintu bari koragira niko barapanga bashobora kuba ariko barabikora kugira ngo badestabilize abantu cyangwa abakundi cyangwa abarundi muri rusange basanzwe bakundane Mbayahaga. Kandi iyi ni trufu nini cyane bahora bakoresha kugira ngo bace intege kubera ko Mbayahaga numwe mu bantu yababujije inyungu zabo. Nuvuga neza ko Mbayahaga ariyo muntu u Rwanda rutishimiye muri rusange. N'abasanzwe bakorera mu kwaha kwa FPR Inkotanyi abasanzwe bakorera na M23 batishimiye kubera ko amaze igihe kirekire bakubita hehe abakubita hababatse. So iyo niyo point nje ngaho kugira ngo ndababwira abantu bose imitima yacitse abantu bose imitima iri hejuru ngo Mbayahaga ndazi mumukunda muri benshi ariko ikiza twababwira nuko Mbayahaga ni muzima. Hari point rero nyamukuru ngomba nzigira kabiri ngomba mvugiye ko cyane kubera iki nabonye ikiganiro Scovia Mutesi wo mu Rwanda yakoze avuga yuko imbonera kure zimaze imisi zitozanya n'umugwi cyangwa n'umuhari wahoze uri kugwanya ubutegetsi bwande bwa FPR Inkotanyi ko bariko ari twovuga gute ari bariko bakorana imyitozo ya gisirikare n'imbonera kure. Kubera iki imbonera kure zose abanyarwanda bazita FDLR? Mbega FDLR n'abarundi cyangwa n'abanyarwanda? FDLR n'abanyarwanda s'abarundi. Kandi biraboneka neza ko u Rwanda rwamaze kubona ko iturufu y'ubwoko ariyo boshira imbere. Abanyarwanda mukwiye kumenya neza ko aba FDLR ari bene wanyu. Aba FDLR ari bene wanyu. Ntibisigura ko kubera ko mudahuje ivyiyumviro muce mutangura kuzana ingenga bitekereza genocide. Muriko muravuga ko Uburundi buriko burategura cyangwa Uburundi bwari bwo bwateguye genocide yabaye mu Rwanda. Ibyo byose nagembura muri ko murabivuga. Ariko ibi sibyo. Ati sibyo gute? Tugaruke muri kahise. Uburundi bwagiye burahura n'amakuba menshi atewe n'abanyarwanda. Muribuka neza abanyarwanda barigeze kutwicira iki umupresident. Indege yarimo Habyarimana murazi ko abanyarwanda ari mwebwe mwayikoroye FPR Inkotanyi mwebwe mwayikoroye. Mwaratwiciye president turahora. Sivyo mwabikoze kubera iki? Ubu miko murazana ko FDLR canke imbonera kure arizo ziko zirategura genocide mu Rwanda canke arizo zakoze genocide mu Rwanda. Eske genocide yakozwe n'abandi ntiyakoze na FPR simwe mwayitanguje? So ibi byerekana neza ko ibinyoma byose mugenda muvuga abarundi canke isi yose muri rusange baramaze kubahinyura. Nta kintu na kimwe gishasha mu kivuga canke mu kigira. Kirazira kumva ko uwo mudasangiye ubwoko kumva ko mu mwitwa FDLR canke uwo mutavuga rumwe kumva ko mwogira nti mwomwita kafise ingenga bitekerezo nkuko musanzwe mubivuga. Twebwe Uburundi twaragerageje kuzana amahoro n'umutekano mu karere. Uyu mwanya
igihugu ca Tanzania kiri mu bibazo kubera iki abanyarwanda bakoresha ingufu zo kwiyubaka bashoboye kudestabiliza ibindi bihugu. Abanyarwanda umutahe wabo nuko bobona aka karere kose kari mu kajagari kuko niyo ofete niho biyubakira. Ibyo byose turamaze kugirane kubimenya. Imbonera kure CFDR ndabisubiye. Imbonera kure n'abarundi, FDR rero n'abanyarwanda. Ahubwo mukwiye kwicara FDR ikibazo cha FDR cyanyu na FPR inkotanyi mukagitorera umuti. Apana kuza mufata ibibazo byabananiye muvyegeka ku Burundi. Uburundi sico kibazo cy'u Rwanda, ahubwo u Rwanda nico kibazo ku Burundi. Mbese n'akarere kose. Murabona ibiriko biraba muri Kongo. Abamiliyoni y'abakongomana amaze gupfa kubera iki yishwe na FPR inkotanyi. Eske n'abarundi bariko barabica ko abarundi bashoboye kwentervena bagenda guhagarika ayo mabi yose muri ko murakora. Bace bacika basi. Abarundi bariko baragerageza kuzana amahoro n'umutekano mu karere kose, ariko ubu mubita ko araba FDR. Mu gihugu ca Tanzania cyari kimaze imyaka 40 atamuntu n'umwe akiduruvu atakajagari kariyo, ariko kugeza isa FPR siyo iri kiragerageza kudurumbanya Tanzania. Byose muza ko tutabibona. Ariko muri ko muraza umuntu ari kagerageza kuzana amahoro n'umutekano mu gihugu cyahe mu karere, muri ko mu mwitiki umu FDR muko mutakavise ingenga bitekerezo yiki ya genocide. So stop banyarwanda, ibyo bintu muri ko murakina, ayo maje muri ko murakina nta pasta, ayo maje muri ko murakina turayazi, twarayamenye. Ni muba ku Rwanda rw'iwanyu na kitubu tuba ku Burundi rw'iwacu, sivyo? Ibi byose biriko biraza bivanye n'ibihano muheruka gufatira. Ubunyu Rwanda ntigwemereye kugura ikigwanisho na kimwe. U Rwanda rwahora rubyaza umusaruro abasirikare bari Mozambique, baheruka kubakurayo koko sera gashapu. None ibibazo byose mufise kwisi karashize ngari mu bite ku Burundi, mu bite kumbonera kure sivyo? Ibi byose turabibona ko ari ibintu mugenda mufundikanya, ariko twabwira ko igihe mwabuza twari munsi yahe y'urujo. So stop. Kandi ico no babwira nta murundi yiteguye kudurumbanya u Rwanda. Ibi byose rimwe mugwa mubirema mubire. Twe turi mu mugambi y'iterambere guys. Twe turi mu migambi yo kubaka igihugu ciwacu, sivyo? Twaciye muri byinshi, twabonye byinshi, harageze ko twubaka igihugu. Ayo matiku yanyu ngwa mutuza ramwe, ayo matiku yanyu ngwa mugirani ngo ibinibiki twebwe siyo turi. Twe twubaka igihugu ciwacu. Niko muravyumva bene wacu. Kandi twebwe nta munyarwanda numwe twanka. Twebwe twanka akagwe kamwe gashaka kubiba ugwanko mu Barundi n'abanyarwanda. Birababaje kubona ushobora kuja kuri mikro ukarema ikinyoma uzi neza ko uri kurema ikinyoma cyo gucanishamwe abantu. Aha mu Burundi turafise abanyarwanda bahari. Abo banyarwanda hari umunsi barababwira ko bafise ikibazo mu Burundi cyangwa hari umuntu bariye n'ugwa. Ivyo ni mu bihagarike twebwe abarundi turi mu iterambere ry'iwacu. Iyo ni point ya kabiri. Point ya gatatu, nabonye agango karaho kajanga kavuga ngo ibihugu bitwawe n'abatutsi cyangwa abahima ngo biri mu mahoro cyangwa ngo usanga ngo biri mu iterambere, ngo ahantu hatwawe undi mututsi ngo amahoro ngo abari sawa, ahantu hatwawe n'amututsi ngo iterambere abari sawa. Reka nse kino kintu nukigaruka ko gatoya. Twebwe abarundi reka ngere ngahi wacu mu Burundi, twebwe abarundi mu myaka yahera twarahuye n'ibibazo bitandukanye cyane. Twariciwe aba president bava mu bwoko bw'abahutu, twarabayeho ubuzima bwaho intwaro y'abatutsi yirutse ko ubwoko kanaka. Ibyo byose twarabayeho ubuzima aho abanyarwanda baza gukora amabe ngaha mu Burundi bakabita ku ntwaro yari ngaha. Ibibazo byo twagiye turacamo ni ibibazo byagiye biratezwa n'iki n'abanyarwanda. Abantu turafise abarundi benshi ngaha bishwe baragandagurwa bunyamaswa, bishwe n'abanyarwanda na FPR inkotanyi, sivyo? Muza kuvuga ngo mwaje kurondera ngo FDR ngo yahungiye mu Burundi, ariko mukaza ngaha mugasiga mwishiki abarundi
mugasiga mugize nimwisha abarundi ushikanaho na president wacu mumurasira mu ndege yiwanyu. Ibyo byose turabizi sivyo. Kuva hose ndedefide ku butegetsi yaragerageje kunwanisha abarundi, ico kibazo yaragikemuye sivyo. Ico kibazo yaragikemuye sivyo. None ko muvuga ngo ahantu hatwawe umututsi harangwa n'amahoro n'umutekano, ico kibazo ca mbere kwazi twebwe uburundi burimo abatutsi burimo abahutu burimo abatwa, nta muntu n'umwe twebwe ngaha mu Burundi ubwoko twaragikati, ikintu cy'ubwoko niki kibaho. Rero birabaramaje kubona bino bintu by'ubwoko ari byo mukigenderako kuko isi yose yaramaze kubahindura. Nta gihugu cubakirwa ku bwoko. Abanyarwanda mwicaye ku ikara riturira cyane ntimwabimenye. Mudahagaritse ibyo bintu byo kuza murashira ibintu byo byivangura bwoko, muraba intara, muraba ubwoko, muraba iki, muraba amadini, muraba igireni, ntaho muzoshika sivyo. Muri Kongo ni bande bariko bateza akajagari muri Kongo? N'abahutu. Ni bande bariko batuma amamiliyoni y'abakongomani yica? N'abahutu. Si mu Rwanda iwanyu, u Rwanda ntiruko rutwagwa n'abatutsi mu bwoko bita Abahima. Umwaka Abahima bagirana amasezerano n'abazungu bakabemerera ko bazoba sponsoringa canke bazobafasha kugeza yaho muguma ku butegetsi. Aho niho mwihende. Umuzungu yarabeshe abantu bamwe amaze kubabesha bafata yuko umututsi yaremewe kugira kurongora abandi, yaremewe gutwara igihugu. Hari abantu benshi bagifise mu bwonko bwoko atamuhutu yoshobora gutwara igihugu. Birababaje rero kubona umujene wo muri 2000 ashobora kuba ari kagendera kwico ciyumvira ko nta muhutu yoshobora kugira gutwara igihugu. Barabaroze cyane, babahaye sumu sivyo, kubera ko igihugu ntigitwarwa n'ubwoko, igihugu gitwarwa n'umuntu abishoboye. Mwaragiranye amasezerano babemerera yuko amabi yose muzoyakora mutikiza inganda mugireni hama babaho ubuhungiro hariya. Uyu mwanya hari abantu apfa kuvuka gusa, apfa kweza ishuri akaba agiye mu bihugu by'abazungu, ukatosanga se wiwe yakoze amabi ngaha, ukatosanga reka tugende gato kubera ko genocide yo mu Rwanda yemejwe, kubera ko genocide iri muri Kongo itaremezwa kuzisa. Nibaza kari kubera iki? Hari amasezerano yabaye hagati y'Abahima n'abazungu babemerera ko aribo bakwiye gutwara igihugu gushika bapfuye. Baca barabaroga mu mitwe, abandi nabo bajana nkagongo niko bizokwaba sivyo. Ivyo bintu rero mu bihori canke mu bireke, kubera ko ntihica ubwoko, hica ubutegetsi bubi. Ubu mu Rwanda hari abantu babayeho kubera ubwoba. Hari akagwe k'abantu cyangwa akagwe k'ubwoko kabayeho mu Rwanda atajya mu narimwe gafise kavuga, kubera ko mwabaze kubona ko ni mwebwe mukwiye kugirane gutwara. Ariko SFO siko biri, arumva siko biri. So yari message iragomba ndabaye, ariko butuma nagomba ntanga ivyo bintu byo gushaka gucanishamo abantu mu bihagarike kubera ko nta naho bizobashikana. Ni juste kubaka mwisamburirako sibyo. Mugiye muzobona ko u Rwanda rukwiye gutwarwa n'ubwoko bumwe, nuko muri besha cyane. Igihe president Habyarimana yatwara u Rwanda hari intambara zo muri Kongo zari zihari. Intambara zo muri Kongo ntizitanguye vers 1990 so batanguye ibintu by'intambara mugenda kurondera ngo abantu bashaka guhonya ubwoko bw'Imana. Murabona ko mu FDLR wese hazoba ari muzomuhonya. Cyo nigikunda nta muntu numwe ahonya ubwoko bw'Imana. So ibyo bintu mubihagarike. Nasubiyemo si ubwoko bwica ubutegetsi bubi. Mu gihe abanyarwanda mugifise indongozi zishira imbere ingengabitekerezo z'ubwoko, kavuga ingengabitekerezo kuko nimwe mu bivuga, nta na hamwe muzopfa mushise kandi muri ko mwubaka ibizosambuka. Je vous jure inyuma naho ba inyuma y'imyaka 40 nta butegetsi na bumwe bufise ibyumviro byo budasambuka. Umugambwe y'Iprona waruzi ko uzotwara myaka na mirere kubera ko kuvyitwaramwo nabi, kumva ko aribo bakwiye kuja ku butegetsi kubera babahenze. Murabona ibintu byabashikiye. Umugambwe y'Iprona uraguye nkakivuga FPR Inkotanyi rebe mugifise ibyo byiyumviro
byo kumva ko ari imwe mwari mwe gutwara. My friend, ndabahanuye neza ko nta na hamwe muzopfa mushitse. So impanuro zari izo uzumva azikurikiza, kubera ko jewe nta mahoro nta ngwano nifuriza u Rwanda vraiment, kuko ingwano ni mbi, ingwano irasambura ntiyubaka. So impanuro zari izo, utakora subscribe cyangwa sabone nabikore, haba kino kiganiro cyo kuryoheye gufata ubusangizo wundi, turakunda cyane. Ciao ciao.